turiko turabona ibintu birenze ugasanga abakobwa ba 14 ans bariko bakina porno ngo barafise donc les diaspora babirungikira hanyuma bakaganya amahera $100 $300 uhora ubibona none ugasanga abana mu ma interna barifata ama video bakarungika de porno ntawomenye iyo bazirungika mugabira hari birakogwa uramaze kubona benshi bamaze no kuja mu mabohero twageze ahantu habi nyene urumva ahubwo dukwiye kugwiza cane izo nyigisho hanyuma umuntu akabivuga uko biri hanyuma bagashobora kwikingira kuko biriko birarenga vraiment. Hari umukobwa usanga yaratwaye inda ugasanga bari nkavuga ati je basi n'igitsima nayitwaye nkayishikana hariho abandi bo bishinga banwa amapirire bafata n'ibindi bintu bitandukanye wewe wumva umenga umukobwa mu gihe yogwa muri iryo kosa akabikora wumva umenga yonwa pirire canke yorindira akayivyara kuko kunywa pirire bitandukanye no gukuramwo inda. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuba ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cacu arico canke miswizo na jewe Omario kuri Yaga Tech TV uyu munsi ndabafitiye umutumire ari special bamwita Tantine Sisi benshi baramuzi kuri Buja FM musanzwe mu mwumva ariko bamwe muri mwebwe ntimwari bwamubone n'uyu namubazaniye amaze guteza imbere abana benshi kuko asanzwe akora no mu kiganiro kijanye n'abana hari abana benshi twabonye impano zabo biciye muri Tantine Sisi reka ndakwakire cyane Sisi wongera uramutse abakunzi bacu ba Yaga Tech TV welcome. Ego murakoze cyane kunyakira ego ndabaramutse cyane ndamutse abakunzi ba Yaga Tech TV baza kutumviriza bariko baradukurikirana yambo cyane ego. Yes unapendeza murakoze. Sisi kuguma uvyibuha biva kuki? Agatima keza ego ndibaza nta wundi muntu abiri inyuma kweli oya nibatswara agatima keza usa agatima keza uravyibuha naho utarya uravyibuha abantu bazi yuko uvyibuha kubera wariye cane mugabo n'agatima keza karavyibusha ariko hari n'abavuga ati mu gihe uri wenyene ngo ntushobora kuvyibuha nk'umuntu ari kumwe muri make umuntu ari singo ntashaka kuvyibuha nk'umuntu ari en couple nibaza sinzi barafise igituma mugabo ndiko ndavyibuha wewe niwe wo kubihamya yuko bishoboka yego none ntubona ko navyibusha oya twe turabizi yuko uri singo cyangwa uri en couple okay nibanga ni Tantine Sisi kuva 2015 uri ku radio ariko tutabona umusaza ni nirihe banga ukoresha kugira ugumuraga uraka jeune fille nashaje no happy guys umenguri inkumi atukuko natanguye siko meze ibiro nivyo vyongereye gusa nayo aga face koko uracari clean umubiri naga sport ngira kenshi hagira urakunda sport sana cyane wow muri gym canke kwiruka bisanzwe vyose Sisi turi mu bihe usanga abana b'abadolesa bitwara ukugiye gutandukanye kumbure bakagwa mu bintu no kwita nk'isanganya kubera kutamenya muri kino gihe ni gute abavyeyi twatwara abana bacu mu gihe bari mu ma age ya adolescence? Nibaza yuko icambere n'ikiyago ariko urazi yuko mu mico yacu mu mico y'ikirundi hariho ibintu novuga ngo ni tabu usanga bitugora ugasanga nka mama ntavyo yoshobora kubwira umukobwa wiwe papa ntavyo yobwira umuhungu wiwe rero kenshi urumva ugaca usanga umwana bigwamwo atabizi kubera peut-être yavyigiye mu marigara yavyigiye mu ma groupe abasanzwe afrekanta agenderamwo yego mugabo jewe nibaza yuko uko mpora ndavyigisha ku radio no ngira ngo no mu maformation umuntu aba yaragiye araronka mu gihe akorana n'abana na cane cane kenshi baja muri adolescence muri kumwe nibaza yuko ikiyago kirafasha cane kenshi wasanga washaka mu myaka iheze ariko n'ubu biracariho ugasanga umwana yagize amahigwe
akagira abono kwita les tantes les tontons nibaza ko novuga gutyo kenshi usanga ari abantu bakuriye nko muhiri wanyu ushobora kubahuka ukabaza nk'ikintu utobaza umuvyeyi wawe kubera peut-être ntimwigeze muyaga kandi ico kintu wumva umengo ni ikintu kiremereye cane ni no mubaza yovuga ngo nagikuye he nabihereye he urabibona barya rero kenshi barafasha cane ugasanga mu mafamiye nk'umwana washaka iyo education yo kumenya utuntu n'utundi muri adolescence ayikura mu batante mu batonto babaye iwabo ashobora kubahuka kuko kenshi wasanga ari abantu bubahuka donc ni nk'aba grand frère canke aba grande sœur mugabo kubera iyo relation mufitaniye wasanga ari abantu nyene wisanzurako kenshi rero wasanga aribo batubwira ibintu wasanga aribo babwira ibintu abana aho bakuriye wasanga ko urabona yuko wewe warakuze imbere yiwe arakubwiye nimbura umukobwa ibintu biza kugenda uku ni waja mu butinya nka bizogenda uku ivyo bintu wamenga ubibajije mama wawe ni kindi kintu kinini uraza kubura naho uhera nimbura umuhungu hariho imyaka ugeramwo ukabaza tonta ibintu bimeze gute muri boîte hameze gute urabibona utuntu nk'utwo rero usanga rero kenshi abo bantu bagufasha mu ndero y'abana uri nk'umuvyeyi naco gituma rero mvuga nti ikiyago ku bavyeyi babishoboye n'ukuri ikiyago ni ciza mugani baza kutoyaga n'umwana mudasanzwe muri abagenzi yego burya kuba umugenzi n'umwana apana bimwe umuvyeyi yinjira mama canke papa ugasanga abana ahubwo birutse kwinyegeza muri shamba umengo ni igikoko cinjiye mu créer d'abord iyo amitié entre wewe n'abana bawe nimburi mama nimburi papa hanyuma buke buke muca mumenyerana hama n'umwana arumva yisanzuye iyo muri ko murayaga n'ikintu kinini canke kiremereye ntatinya kukikubaza kubera avuga ati c'est mon ami ni nkuko nobaza umugenzi wanje wundi hanze mama n'umugenzi wanje ntaca aza kumpisha yego baza yuko imbere yuko bayaga habanze d'abord bakeye ubugenzi yego Tantine Sisi usanzwe ukorana n'abana kandi hari n'amashirahamwe menshi wagiye urakorana nayo haba yajejwe gukinga nk'umugera wa sida iki kuri wewe uri umuvyeyi urumva yuko nk'umwana wawe wamubwira ati nivyashika bikakunanira kwihangana uzokoresha agakingirizo no kuri biragoye biragoye kubera d'abord umwana ikintu mwoyaga bivana n'imyaka bafise kuyaga n'umwana wa 12 ans urazi bizi abakobwa baja muri adolescence kare cyane yego abahungu hari gihe bateba cyane mbere bagateba bakanarenza ukibaza ati none urya rwana ntirukura urabibona mugabo umwana w'umukobwa abana b'abakobwa bakura ningoga cyane bamenya ibintu ningoga gusumba abahungu ubwibure kubiraba muhandaba no mu kiganiro kijyasanzwe nkora akimazemo imyaka 10 ubu zobaye umwaka wa 10 abana b'abakobwa twakoranye bashaka kudusezera nka 2 ans avant umwana w'umuhungu yahora telefone Jean hari kungene baza bagasezera ati ndakwije 18 ans ndagiye umva ukamusezera kuko nazo saka ku telefona muri emisa y'abana yamaze gukwiza imyaka yo mu bakuzi mugo ugasanga umuhungu aracari musi yiwe umubona nk'umuntu afise nka 16 ans kandi banganye imyaka 18 ans kubera sinzi abahungu nyene hari ukungene mudakura cane nk'abakobwa mu mutwe hanyuma rero nariko ndavuga kuri ico cango ngurumva ngo vyanse ko wihangana nibaza ko atamwana wa mwando 18 ans oja guhanura ngo vyanse ko wihangana no kuri banje vyongora ariko abo bana nyene ba mwendo 18 muri kino gihe hari ndatubona zatwawe n'abaminere none tureke abo bantu bazoze barabigwa nkuko nyene twanka kubibabwira ngo nuko araba minere canke dutinyuke tubibabwire nubwo baba bakiri abana nibaza yuko ubuye urabona le monde évolue kandi uko le monde biri kwirevoliwa turiko turabona ibintu birenze ugasanga abakobwa ba 14 ans bariko bakina porno
ngo barafise donc les diaspora babirungikira hanyuma bakaganya amahera 100 dollars 300 uhora ubibona noneho ugasanga abana mu ma interna barifata ama video bakarungika de porno bon ntawomenya iyo bazirungika muga birahari birakogwa uramaze kubona benshi bamaze no kuja mu mabohero babibona nibaza yuko mu ma interna nahora mbona abantu nzeya aya mashira hamwe ajejwe kugwanya ikiza ca sida aje kwigisha arabivuga arabisigura kuko urumva hari igihe nyene birenga ugasanga nyene urumva utegeza kubwira umuntu verite yose uramubwira verite yose mugabo ahanini uramubwira kwihangana mugabo uramubwira verite nimba kwihangana vyanse biragenda uku mugabo nyene Yego urabivuga mugabo urumva baranabigisha n'ingene bishitse bagakoresha ako gafuko mugabo urumva ku bwanje nari numva umengo wobigisha kwihangana gusa mugabo ko rero turiko tuja mu bintu réseaux sociaux abana babigeme uramaze kubona ivyo bagezemwo amadroge ama porno abahunga akaba aribo bafata ama video abahunga akaba aribo baja kubakinisha ayo ma porno urabona twageze ahantu habi nyene urumva ahubwo dukwiye kugwiza cane izo nyigisho hanyuma umuntu akabivuga uko biri hanyuma bagashobora kwikingira kuko biriko birarenga uravye hari umukobwa usanga yaratwaye inda ugasanga bari nkavuga ati je basi n'igitsima nayitwaye nkayishikana hariho abandi bo bishinga banwa amapirire bafata n'ibindi bintu bitandukanye wewe wumva umenga umukobwa mu gihe yogwa muri iryo kosa akabikora wumva umenga yonwa pirire canke yorindira akayivyara kuko kunywa pirire bitandukanye no gukuramwo inda oya noneho urumva tugendere kuri navuga gute turaba Kristo hariho icaha kandi twakuze dutinya icaha yego sinzi je nakuriye muri katolika we wakuriye muri nakuriye muri katolika ariko haro n'undi yakuriye muri musulman uko biri kose hose nibaza ko ata eglise nimwe yigisha gukuramwo inda gukorora inda ico ni icaha turakizi twese uko biri kose nta muntu yoza rero kuvuga ngo urumva ngo rengera icaha ukora iki oya ntibikunda urumva nubu niyo wabikoze urumva urazi ko bihanwa ngaha mu Burundi birahanwa gukorora inda birahanwa birafise ivyaha bibihana naho ntiza amategeko muga birafise ivyaha bibihana hariho n'abamine usanga batwaje inda abantu bakuze ndamaze kubona amaka menshi ugasanga baguhamagaye ngo umumineur yatwaje inda dufate no mu professeur wiwe canke umuntu nyene amukurira ugaca usanga uwo muntu amukurira kugira umva umuryango wiwe ntubimenye kuko benshi urashaka gusanga bari marié canke bafise ubundi buzima ugasanga ariko abariwe amutera igitsure kugira akuremwo yanda birahanwa cane bifashwe kandi nibaza yuko twotera nakamo abana babigeme no kuri numva umengo waguye mu caha wakiguyemwo nta bindi kuko urazi benshi barahasiga ubuzima abandi barabononera ibihimba vy'irondoka mbere ugasanga ntasubiye gusama ubuzima bwe bupfuye uko nibaza yuko rero impanuro ari uko umva vyashitse icaha turakizi twese n'umwana akivuka ico caha kiranditse araciga agiye gusangira yego mugabo hariho amategeko abihana cane kandi navyo nyene tubibamenyesha ari amategeko abihana gose ko uwo wishe muri kino gihe ikintu citwa pirire kiragurwa cane mu bana kandi usanga bakiri batoyi wibaza ko ari kubera iki abana bijukiye iyo ngeso kandi harimwo ama consequences muri ivyo bintu ni kihe kintu twahanura abana kugira ibisubireko bavavanure niyo ngeso nibaza yuko vyagwiriye nyene kubera ni ryaterambere ndiko ndavuga dufata ukutariko ni navuga gute ni yama muri uriko wigisha nk'abana ivyerekeye réseaux sociaux hariho kubohyanta ukavuga uti okay
orientation ndabahaye nuko réseaux sociaux irashobora kugira neza canke ikakugira nabi kuko réseaux sociaux ntituyisanga ko bibi gusa tuyisanga ko navyiza mugabo muri ivyo bibi dusangako uciye ugenda ukabipratika kwa kundi nyene ni vya bindi bica bituzanira yuko nyene umwana agenda akafata pirire yarayimenye kubera arazi igica gituma atashobora gusama imbere y'amasaha 72 umva ni vya biganira agenda arumva biriho bizwi hanyuma mbere ugaca usanga nawe arabibwiye n'abandi hanyuma kubera na yange sombi yawe bayagwiriye ugaca usanga rero babisigaye babibona nk'ibintu bisanzwe cane kandi urazi ntawe bapriva ngo reka ngo ntayo tuguha umva ivyo vyose uza gusanga biciye habigwirirana ryavyo ugasanga iyo ngeso iragiye mu bana babigeme benshi ariko urazi ko mu vyo nagerageje kwiga mu duformation nagiye ndagira nuko repirire zishaka kumwonona ugasanga ahubwo ntasubiye no gusama nawe bageze muri ya myaka yo kuja kuba kugwiwe ntasubiye no gusama biheze uko kubera peut-être ngira harabaye ikibazo mu gitereko ciwe kurumva yagumye afata ibinini urabibona akiri muto gushika peut-être habageze ugasanga rero ariciye n'ubuzima kuko nibaza yuko mu buzima ata muntu yifuza kuva hano adasize ikibondo nibaza yuko ni ikintu nyene umuntu wese avuga ati jewe nzovuka hanyuma nje mu bigero hanyuma nshobore kuzogira nanje umuryango wanje urumva yuko rero biriko vyica abana benshi na cane abana babigeme peut-être mu minsi iri imbere tutazoronka nyene population iri active kuko nta bana bavutse ni bimwe baratwigisha mu Bushinwa ngo bavyara umwana umwe hama bagaca barondera ngo population iri active bakabura abantu boja gukora mu mayizine bakabura abantu boja gukora mu biki kubera iki nta rondoka ryigeze rihaba urumva natwe tanke bizoguma bikora uko hazogera igihe nyene babana babigeme bo bari muri âge iri procréer donc bo bageze mu myaka yo kurondoka ugasanga ntibakirondotse kubera peut-être ivyo binini bagiye barakoresha bakiri bato impanuro nuko nibaza yuko vraiment jewe mpagarara cane mu kwihangana hanyuma birinze bishikanaho birinde gukorora izonda kuko benshi barahasiga ubuzima abandi baragwara abandi barica ibihimba by'umubiri igitereko ibiki nibaza yuko ariyo mpanuro ya mbere notanga hanyuma ahanini ce mpagarara nyene kuri ca kiyago c'abana n'abavyeyi et surtout abana babigeme abana babigeme n'abavyeyi burya mutayaze nukuri bazokwama bavyironderera mu marigara mu makompanye yabo urabona abakobwa bafise amagroupe menshi duhurira muri ibi aho wose azogenda rero avyigiye urumva azobikora uko yavyumviseyo mugabo wewe uri umuvyeyi washoboye kubimuganiriza ko neza ukamwereka ingaruka mbi ivyiza ibibi nibaza yuko vyoroshe akakubaza n'ibibazo ukamwishura gusumba bimwe yumva ku gahinga hamagaca abikoresha uko ashaka abana baremye ugutandukanya hari umwana iyo akundana n'umuhungu aza akabibwira mama wiwe hari n'uyundi yari en couple n'undi muhungu adashobora kubivuga muri abo bana babiri nihe mwana wo kwipfuza yuko umwana wawe wo kwipfuza yuko yobikubwira canke atobikubwira nciye mbona uvuze ico nciye mbona uramaze kubona mu mafilme menshi umukobwa wa 14 ans abakiri muri secondaire agiye akabwira mama j'ai un copain j'ai un petit ami urumva sa mama abifata ibintu bisanzwe hanyuma ni hahandi haca hava ico bita dialogue rero sivyo ni kuvuga umwana yahishutse mama wiwe ni bimwe nakubwira yuko ngaho ari ivyo bibuze tuguma kuri ca kiyago nyene none gasha je noza kubwira nka mama wanje nzi yuko ahubwo mama ambonanye nk'umuhungu shika mfukama canke papa shika mfukama ku bufuniko hama nkaja kumubwira ngo urumva ngo papa ngo ndafise ngo umukopa
honyene uzorabe ngaha mu Burundi usanga n'umukopa wawe atari projet ya mariage ntawo umuvyeyi yopfa amenya wapi ntawo umuvyeyi yopfa ni ya education ni kumwe twakura imico y'ikirundi umenga umva kugira umukopa ni kuvuga mufise projet ya mariage nta kindi niko twakuze kandi twabisanze uko kandi nibaza ko sinzi ko bizohinduka kuko le monde évolue nyene biguma vyevoriwa ibintu ducamwo mugabo urumva twabisanze uko urumva ni ca kiyago nta murundi kazi yigeze atoreha yuko yobona ngo umwana wiwe ngo je ankopango uragwaye mu mutwe canke umuhungu ngo ndafise ngo umukopine ngo ndafise petit ami wanje ngo urumva ngo ndamuzanye ngo oya ivyo nivyo mu bazungu abavyeyi mu Burundi ngo umukobwa aje kubereka umuhungu iwabo ngo abaje kubereka ati uyu nyene wahoranye nona ntihagira ikimbako muze mu bibazo nyene nivyo ahubwo wokubitwa wokubitwa ariko hari abavyeyi bo ngaha anya mu makaritiye ateye imbere babitahura nukuri numwe kwijana nabo ngaha tuze abavyeyi bo barize hanze antuka ngo ndafise umukopa ubwo baranavyihatse ko abantu bize hanze cyangwa abantu nibaza ko ari nka 2 kwijana canke 4 kwijana ko bikose nta 10 kwijana bahari ni bake ariko umuntu yabitahuye ubwo abayumva umenga niko vyogenda kugira camuhanura ego mugabo bon jewe navuze ndavye aho turi ivyo turimwo culture yacu imico yacu urumvira hariho ibintu nyene itupriva hariho n'ibindi urumva twe dufata yuko ibitubuza mugo ugasanga ahubwo nivyo biriko biragrava la situation kuko yaba iyo mico hari ivyo bintu itatubuza hariho ibintu vyinshi vyokira ivyo vyokize rero nivyo peut-être vyoza bakabibona nk'ibisanzwe hama umwana akaronka za mpanuro kubera ikiyago hanyuma wa mwana agaca amenya ok je dois faire ça je dois pas faire ça donc ndakora iki kiri permis iki ni kiri permis ku buzima bwanje kugira bugende umva rero tuguma mu biyago umuvyeyi n'abana ni bakreye ikiyago bakreye d'abord ubugenzi hama bakreye ikiyago kuko ikiyago ntuzogikreya utari umugenzi w'umwana ntibishoboka reka ikiganiro ndakigarukiriza ngaha nibaza yuko umuntu yadukurikiranye hari ikintu yakuyemwo hari inyigisho yakuyemwo kumbura izomufasha niyamara gushinga ugwiwe nyimba naho yararushinze nibaza yuko hari impanuro abikuyemwo bituma urugo rwiwe rubandanya rugenda neza. Tantine Sisi ndagushimire cyane. Ego ndabashimire gose namwebwe ego. Nshimira abadukurikiranye bose kuri ya Gateke. Yes. Ego. Nzere ko tuzosubira n'ikindi gihe. Ego welcome again. Kana gushimire we muntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushaka ku munota wa nyuma aho uri hose ubahwe big up on yourself.